murakoze nyuma hari wa kaminuza wo mu Bwiza yarakungura ati ebyo bashikiriza ibyo nasomye kandi itaruka ryari wese kandi kisomye natwe rero mu kumufata mu mugongo mvuge nka bimwe mu byo nabonye nasomye ibyo nabonye nkabanza kumukengurukira kuko ndamaze gukurikirana abahinga benshi baba bari muri kaminuza we n'umuhinga kweri arakikiriza kandi akavuga n'ibyo mu Burundi ku mayeri abandi ntibahora bivuga ngo arafise ngina bivuga cyagenda muri Gambi muri Ghana muri mugo mu gusigura ugasanga bumbirije neza n'ibyo mu Burundi birimo ariko kwengurukiye rero umuzo tumwatomora neza rega nico nimwe bahinga dufise muzi ibintu byinshi nawe babivuze yabishimye ngashimira rero kandi n'abaremesheje ikiganiro ku ntwaro ya demokrasi muri Afrika uko yifashe uwuguriye ibiganiro nawe yagarutse ku bijyanye n'ingene intwaro zagiye zikurikirana acahiriza ku bibazo byinshi cyane biteye ubwoba uyu muhinga nawe yagarutse nyene wewe kuri Afrika nyene intwaro zihari mbere mu guheraheza yacimwo n'imigwi mu bihugu bimwe bimwe ariko ikibabaje nuko umenga ibihugu yavuze ko bihembera guhembera kimwe umenga avuga bitatu yagira aravuga za Kenya na za Ntuze ariko yavuze Ghana, Botswana, Ghana na Senegal ku bihugu hafi 50 na bingahe igize Afrika uteye ubwoba rero ko yagiye asigura jewe yari yagize ubwoba cyane ingena za guheraheza zanumva arampumurije aheraheje neza ati c'est encore possible sibyo yego c'est encore possible mugabo nkurikirana na kuvuga kuvuga ati ibi demokrasi moderne importé moderne naye ndi ahabahereza ku kwanga demokrasi alors jewe rero intervention ngirangire sindayigira kuri Afrika ndagira ku Burundi intervention ngirangire ndagira ku Burundi ko bya Afrika nta nibyo nzi neza daye ndagira ku Burundi byo nabonye kuri demokrasi ngahi wacu ariko sinokwirengagiza aho wugura ibikorwa yatanguriye ingene byagiye bikurikirana contexte historique ya demokrasi yo mu Burundi yajemwo contexte historique rero nkurikije byashikirije n'ibindi nahora numva burya haragiye haba intwaro nyinshi zifise n'amazina yaduze agera kuri intwaro ya demokrasi yaciye kuri bya bindi bya cami bya gikoroni by'ibiki agera kuri intwaro ya demokrasi je rero nagoma mvuge nti nkurikije byagiye ba muri izo ntwaro zose twagiye turacamwo nace ngira ikibazo nti est-ce que iyi ntwaro ya demokrasi iracashoboka mu Burundi nkurikije mu yagenda zaravuga atanga ko n'uburorero ndavuga nti irashoboka nkuko ahahereje rero oui c'est possible mais à une condition ko uwari we wese yikangura ko turasinziriye uwari wese ko que chacun se réveille chaque acteur il y a beaucoup d'acteurs abacteurs ba mbere ni twebwe turi ngaha muri biturimu il faut qu'on se réveille quand même doje kumva ibi byose nane doje kumva ibi byose tutugenda twicare ngo turi mu gihugu kiri mu ntwaro ya demokrasi pas du tout deux que chaque acteur
ntiyikangure gusa ariko il faut qu'il s'engage, il faut que chacun s'engage. Ugafata anangaje uti jewe nkurikije ibintu numvise cyane mbona ngiye gukora ibi. Trois, il faut que le même acteur reconnaisse ses responsabilités. Ntiyangaje gusa mugabo reconnaisse ses responsabilités nawe nyene ingene muri démocratie ngene yo komera et qu'il assume aussi ses responsabilités. Ivyakora avyasume ntazarabita kubandi. Duko abarundi barakunda kubita kubandi gusa. Les acteurs noni bandi mugani natagwa ntitwebwe hariho na les institutions ya leta ariko aravuga za parlement. Ce sont les acteurs n'imigambwe no harabanyamigambwe mwese akamenya ati njejwe iki ni société civile izo zose ni piliers za démocratie ni les médias mwese akamenya ivyo akora akavyemera akavyasima nizo turata ishavu kubandi gusa. Rero aho niho nagomba guhera hama bimwe ntuze yavuga naco no bivuga ko bimwe wuguruye inama directeur yavuga iyo twagiye tuva tugenda turuga buhoro buhoro byerekana ko ibintu bihinduka. Abantu bagiye bahonyangwa ahejeje avuga iby'akanyegeri, akanyegeri ni ugahonyoye kadapfuye karivuna, kadapfuye kakinjira mu ipantaro karivuna canke mu ikanzu karivuna. Rero ibintu byose birahinduka, intwaro zagiye zihinduka ariko rero zagiye zihindagura cyane amazina n'uburyo bafyonda abanyagihugu. Ico no kwita mu gifaransa les méthodes d'exploitation, les opérations. Bimwe yavuga ati esclavagiste, féodalité, socialisme, communisme, capitalisme, démocratie. Umva hajya hendegira amazina mugabo burya la logique du pouvoir n'a pas changé. Ubutegetsi ni bwahindutse. Kakagwi yavuga ka oligarchie kagumye ku butegetsi kuva hariya kera gushika n'uno munsi mu ntwaro ya demokrasi. Kuva muri ziriya za kera gushika n'uno munsi ubutegetsi buracari mu kagwi k'abantu bakenya baca bamanipira inzego za leta igisirikare bwa mbere kugira ufise ingoho aca yitwa kwakomeye, gaca kamanipira abapolisi, gaca kamanipira abatwara abacamanza abacimanza ubutungane kubera gakoresha amahera y'igihugu, gaca kamanipira n'ugwaruka. Ibyo rero byaribonekeje kandi n'ubiribonekeza birahari, abantu bagaca bakoresha ingufu gucyo nyene, ariko abanyagihugu bagiye bavyanka la logique iri muri mwe wagize abanyagihugu bagiye bavyanka bagiye bavuga ati gutwaga gucyo turavyanze. Dufate ngo nkakera kuri ibyo onyo by'ubucakarani esclavagiste, umuntu baramufata bakamushora bakamugurisha kujya ushobora gushora igitoki cyawe cyangwa ibyange ukagurisha ukagenda baramugurisha. No ndi yansi baramugurisha bagaca bagenda kuzana nk'ibintu by'intwaro za cami aba baporona abaporona bacazana nk'intwaro za cami aho mu gitondo bashaka kwaba umwami les sages femmes baragenda par l'artifice de graines bagaca bapfumba shakana kakivuka gapfumba tini karekura ngo yuzo umwami ngo ubutegetsi bwe kumana uyu ni umwami ni imana irungitse umutegetsi n'ubu rero aravyitirira ngo barungitswe n'imana ubu ikigiye aravuga ngo barungitswe n'imana babeshera imana kandi babeshera imana. Rero abanyagihugu nacyo nyene byo baravyanse bati ibi bintu by'indete turavyanze baravyanze marerezuma baca bazana ingoho nimwe honorable kwasa ariko aravuga ubutegetsi bwatwangwa n'ingoho bwava ku ngoho bugatangwa n'ingoho bugakingirwa n'ingoho niyo yari source de sa légitimité niyo yari source de légitimité y'ubutegetsi ingoho bagacagira ati tutayifise ntibishoboka. Marerezuma n'ubu rero hari bavyiyumvira ati dufise ingoho ntidushobora gutwara aha mu Burundi aha jese ko ndavuga Afrika ndiko ndavuga ngaha je narahaririye n'umugambi uri ku butegetsi kera mugabo sigihe Jeremia utwara sigihe ambassadeur yawutwara arabahora bambara ati fraude biragavuga mwe nafise gisoda ngabaza nti none kijya gisoda bunye nici wani kijya gisoda nici wani mwebwe ngo ndango hora ntabasoda mufise mushobora gutwara tabasoda mufise
none bumemere ko ari imigambwe ico gihe yarashika 40 imigambwe yareke dushaka kuri 40 atari ubayigabanije bariko barayigabanya ni habi bisoda 40 ko tunaniwe na kimwe 40 tuzobishobora gute nka pedere bijya bafise igisoda nawe nyine n'igipolisi bafise igisoda n'igipolisi alors ndabwira ati igisoda cha fraude nikijya mubona kirya gihembwa n'abanyagihugu kijya sigwanyu nico abanyagihugu ko amahera gihembwa ava mu makori n'amatagise dutaga simwe mu baheni ngaca ndabwira ati none ko abakoma gubaho bitira abasoda ba corona ubu bajanye na iporona none ko iporona yagiye itagitwara iriho mugabo ntigitwara barajanye ubu ntibaraba nk'abandi ntibarabira kurega abandi n'aba rero bari ku butegetsi bamenye yuko kijya gisoda sigwabo kijya gipolisi sigwabo kuko ndi abahemba bahembwa n'abanyagihugu mais oui exactement rero iyo ni ngorane mu ngorane nyamukuru ihari rero ibya etaderi yabivuze sino kwibonda bigarukako no kuvuga burya reyerema nta demokrasi ngaha mu gihugu ntayihari uravye bimwe yasigura byose nibindi tuba dusanzwe twumva hirya no hino il n'y a pas de démocratie hari ni sorte de dictature voilée ikintu bita démocratie c'est une sorte de dictature voilée ni bya bindi nyene byahoraho mbwina bwo ko bitahindutse baragenda bagakoreshwa inguvu za gisirikare bagakoreshwa inguvu z'igipolisi za administration z'amafaranga kugira bangire abandi kwemerja gukora uburorero burahari basaza kuduha karorero naba maheri jambo bakanja abandi gukora bimwe avuga niwe ariko arabango bavuga ngo arabibaza ko atari umurundi yekejya ndo umurundi nyine uzobaze neza so dikitse neza wera dutera n'ingorane mbere we ni dutera ingorane nyamukuru ngaha mu gihugu kwiye guhunga kagenda kazogaruka twamaze guteza imbere demokrasi cyane hajya abantu bemera bimwe yavuga ati baratinya rero iyo ni intambamyi ihari iyi ni intambamyi bugihari maze kubona muri iki gihugu ni migambwe burya intambamyi burya imigambwe turimo ni intambamyi kuri demokrasi wewe imigambwe iraca ngaho ibi byose bavuze ikabyumviriza igakigenda ikararama ikabandanya mu buzima busanzwe umushefu yironkeye akazi biba bikwiye shefu umugambwe ujya gutwara rose akazi dusoye kumubaza bitagenda neza cyavuga mwe bavuga ngo ntunkwegere cyabindi ngo muri scam yakubwira ngo ntunkwegere none mugabo cyavuga ati ntunkwegere ibi navyo abanyamigambwe bafata ingendo yo kurondera akazi gusa canke kurondera amarongo n'ibyicaro bimwe bimwe bagaheba ico bashingiye umugambwe ni intambamye ya demokrasi kuri ibi bya demokrasi ga mu gihugu si migambwe gusa hari n'ama societe civile yigenza uko nyene na societe civile zimwe zigenza uko nyene hari meme de media zigenza uko nyene akagenda gatohoza amakuru akaza kuvuga ibindi bitari byo kandi yatohoje amakuru nk'iyo tukabivugira nga agaca agenda wopfumireka kubivuga hakutavuga ibyo twavuze ndaza kutubeshera ngo bongaragura hari radio yigeze radio televiziyo iherutse kumbaza umunsi umwe barambaza ndababwira bacambwira ati bo ibyo rero bitubwiye tubwiye ibyo dushaka ku radio nabyo ibyo nabyo ndabwiye mu bijana bija hehe ndabwira ati ntimuzosubire kundondera kandi barundi basubiye kundondera rero n'abamenyesha makuru muze muramenyera nimwe vuga kwasima wabonye ibintu bivuge niho uzofasha niho uburi kurafasha iyindi ngorane mbona nyamukuru ihari defo ihambaye ni instrumentalisation y'ibintu by'amoko amoko je numvirije nyerengene haravuga ibintu by'amoko muri Tanzania kera cyane
kamwumvise ngene yavuga ikintu cy'amoko abwa za Tanzania ati muvuga amoko muri Tanzania mu Burundi amoko none tuzoyajya ko se ntamba yasigure ntingiza numva avuga tuzorira amoko icyazotumarira amoko y'abahutu abatutsi abatwa abagano naho mwanga ngo ndi bariho none ko babaze ko bariho uzobakuramwe gute bo barazi ko bariho cyo turamaze kuganira abatari bake muri none uzogera kumubwira ngo sumuganwa gute kandi ashaka ubwoko none uzomugira ayo moko ariho ikibi no kuyakoresha nabi ukaza gufyonda abandi ngo nuko ugeze ku butegetsi cyangwa isekinze ikintu rero cyo koresha cyo kwisunga ubwoko gica gituma n'ikibazo ca genocide gikomera kigora kibangamira ibi bikorwa tuba turimwo kubera iki ubu uze wumvirize abahutu bavuze genocide bavuga 72 y'abahutu rero mwumvirize neza abatutsi nabo bahora baja kuya 93 wageze basubinyuma no kuya 72 mugo bakavuga y'abatutsi gusa none hafu y'abatutsi gusa cyangwa hafu y'abahutu gusa muri iki gihugu abahutu bapfuye nta wabishe bariyahuye ko tutabona aho biyahuriye none ngo tumenye n'igitima biyahuye abatutsi bapfuye haba muri 72 haba ryari kuko rero sinumva n'ingene severi diguma kuri 72 gusa kuko mu Burundi hapfuye abantu benshi kandi kenshi kijya naco ni kibazo kijya ni kibazo naco nyene goroshoka kuja kuvuga uti tuzohera muri 85 ugacugenda ukamata ku itariki imwe gusa naco ni kibazo kijya rero ibi bintu by'uko abahutu bavuga genocide yabo abatutsi bavuga genocide yabo gica kibi kibazo tugumye muri iyo logique ethnique le génocide kiba en faute de commerce oui cyaba ce qui le disent ni croix ni en faute de commerce rero nguko ntuze yabivuze nguko professeur yabivuze nous avons des défis nous avons des acquis aussi il faut dire que nous avons des acquis. Le Burundi a beaucoup d'acquis muri processus de démocratie, monsieur le professeur. Nizo ngoma ndakubalire. Le premier acquis, kasi mvuga nyinshi, mvuga zibiri gusa. Le premier acquis ni résumé mu cyo twita amasezerano y'Arusha. Accord d'Arusha uyeni utayemera no mushinge wo kuzokubaka iki gihugu. Ko hari n'abayanga nibazana ikindi kintu cyasubirira. Abari ku butegetsi babajuti none iyi programa mugomba kuzosubira amasezerano iri hehe twebwe nk'abafrodebu bacatubwira ati nimwe yabananira gushira mu ngiro yandadaye abataravura nabo bacabishura ngo iki none yishira habona basi iyo yindi tuyibone twetwe amatwirondera ntiturayibona nico gituma hari ama vision menshi akogwa CSRP 1 2 hari n'ikindi cyiswe strategie de bonne personne ubageze muri 60 ariko bidakora ndibishika kukurumva nta mushinge bifise kijya babikuramo bivoma ngo bagumya kinyegeje ntibaragishira habona nukuvuga aho bavoma ntibahashize habona bagenda bavoma kamwe gusa bakakavuga kananiranye bagaca bahera iyo rero ni ingorane ikomeye cyane ni ingorane ikomeye cyane rero accord d'Arusha niyo akiyambere bugireze mama accord yose twakoze kuva ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi bujya byose birimo n'ibyo bibakiyeko ugaca kwibwizwa shingiro byazanye indwara ya bimwe bya labore mwamye mvuga hari ibwizwa shingiro byabizanye rero muri 1992 hanyuma haraba n'andi masezerano y'araba hagati imigambwe na leta ni n'amashinga amateka bitanashoboka bitanumvikana ibyo byose byarabaye ariko byose burya abantu baragiye baraganira bishira amasezerano y'Arusha malheureusement nyerera ngira sinzi ngene yategereye nabi CNDD-FDD na PARCEM FNL tumwajije tuti none bajya abantu ariko baravuga ko batatu bajya baje bagize kudeta bagwasumenga bagize kudeta na bantu uzi oya si niko yabitubwiye ndakubwiye yatubwiye sidakubwiye ibyo uzi atubwira ati aba ba Bosco nabo yari Bosco narajabo ati ngabajya baheje kugira kudeta kuri Nyango
nitwabate ko turagwanya kudeta ya buyoya ngo duce dushiramo abandi yaje kugira kudeta atibana mugande bya politiki bajya bazoza rero mu nyuma bakurikira rero mu nyuma bice bigenda uko ayo masezerano arasinywa iyo migwi ibiri kandi yari migwi kazega ku kibuga ku rubuga yari ikaze kweri ntawo beshe itahari iyo ngorane amasezerano shara arayifise nico gituma twe tuvuga tuti no gusubira kuyugurura abantu bagasubira kuyihweza ivyo abasende deputy bibaza ko bitagiyemwo babishiremo ivyo paripeute FNL naho bavuga ngo ndikiba bugira abantu erega ushobora kuyifuta ku mpapuro hariya muri hariya mugabo mu mitwe y'abantu kagumayo ukumva bahinduye izina bagwaso kibaza ngo barahinduye batahinduye none ko atabarahindutse nani ngaho ibyumviro byo byarahindutse agenda yadabutagusa agenda yadabutse alors tukugura tukavuga tuti aya masezerano si bibiliya arashobora gusubirwamwo hari bwirizwa inshingiro yari afise ryo mu myaka 2005 rigasubirwamwo bagashiramwo ivyo bitagiye mukabo tukabandaniza nyene kuki none nyirani wegeze kumbaza ati mbe barundi muremye gute ati minsi yose ngo upya yabwiye mu giswa ngo upya ati upya muzoyikura hehe ati na muri Tanzania jewe sinshobora kuza ngo nzanye upya atariko mwebwe kanya gato ngo upya akandi upya nuko ikintu gishasha uzanye ati mwe muzogikura hehe ubwo buhinga mufise abandi badafise n'ubwahehe rero nayo nyene twemere tuti yaragize akamaro kuko ajya amasezerano yarahagaritse ingwano murazi ingwano zari ngahamwebwe abantu birwa bambugwa bagira gute bakubitwa bagira gute byarahagaze imigwi yose yagwana uko arindwi yaraje mu gihugu ubu iraba imigambwe abandi baraja mu buzima busanzwe ubu ariko bafasha igihugu ibibazo byari byarasaze kuri twebwe ku bafrode n'abaporona biki kibazo cyo gutuna abatutsi ku bafrode n'abaporona cyari gikaze gose ariko amakari yarahereye harusha amakari yahereye kubera iki abantu baricaranye barakivuganako tuzoro kandi kanya mbere kubishikiriza hari abantu bavuga ngo G7 G10 ngo burya ntige hataba G10 y'abatutsi yarusha ntige hataba G7 y'abahutu nta n'umunsi n'umwe haraba G1 G2 G3 G4 G5 G6 byavana n'ibintu bivuzwe hari gihe basanga bagaza ari umwe hitimana ari umwe abasa umwe donc cyanye bakaja hamwe abantu nta nivyo bazi ivyo ntabyo bazi bagenda kugira ngo G7 gusa ngo barabahutu nta G7 yigeze ibaho komuteri alors icoro cha mbere akoro darusha sinaputero nibindi yadufashije gushikako guhagarika ingwano gusangira ubutegetsi abakenyezi bari barakumiriwe batwa bari barakumiriwe ubu bagirarame mu butegetsi abakenyezi mbere ngo bageze kuri 40 namba ni 7 abatwa nabo nyene ngo bariko baradubuka ubundi batwara ubutungane mbere turimo aba ministeri hafi 3 cyangwa 2 bashizemo urumva ibyo byose ni grâce à la cordarouche none uza kwinegirija ngo urayitaye gute amarepo ko de reforme ni ya cordarouche utazanye ikindi kisubirira gute hanyuma iyindi ya kabiri irimo byinshi ni constitution avec les infirmités ifise tutoza kuyemera titwamituza turagaye ibintu byose turafise ni constitution mais lacunaire ijya konsi hari buyadusubije inyuma abahinga barazi kwerekana ati yaradusubije inyuma yaradusubije naje no herekana daye yaradusubije inyuma mugabo sico bisubye byo no musi yaradusubije inyuma nayo nyene rero izosubirwamwo gasubirwamwo hanyuma hambavu yizo aki nini zibiri imigambwe iriho nuba hanavuze ngo naho basaba akazi none gusaba akazi utari ugasaburiho imigambwe iriho amashami yigenga ariho abamenyesha makuru bariho amatora yavuze ibyari byo anamatora aravugwa hama yindi yakinu uko imigambwe yose mu Burundi yemera demokrasi ndababwire sidi kumwe n'umuporona ngaha nta bantu banka demokrasi nk'abaporoni kizi nta bantu banka demokrasi ngo ibyo bintu muri ko muzana nibiki ariko ubu nta bantu
bagwanira demokrasi nk'abaporo nibo bambere ndabumvirije nibo bambere bagwanira demokrasi rero na sende FDD yama yibaza iti bo twashikiye kubera umuheto dutwara dufise umuheto kumva je ndabivuga mvuga ivyo bambariye bati mudafise fraude muze muratugora nabazira mufise urumva akora ku gisoda urumva akora ku gisoda n'igipolisi haje uwo bakwaje soda n'abapolisi ndibosubira gukora yaca bigora uwo bakabasoda abapolisi n'amafaranga ya leta y'abanyagihugu bashaka twoca tureba twoca kurubuga tugakira nabo nyene rero iyo migambwe ibiri iremera intwaro ya demokrasi kandi bavuga ngo n'amatora none bo ntibavuga ngo n'amatora hirya yejo hari umuntu twariko turaganira muri quartier mbamwo sofome do gutadambwira ati Ngendakumana ati hari ibyo muvuga tukagira ngo nugufyina ati abahungu abana twabigije kwiba amatora ati baraye bakadusheshe muri by'amazi muri by'imitumba ati baraye bakadusheshe ati kuko ibyo twapanze byose barapanguye bari by'amatora barapanguye ahubwo baratoye ntibibye amatora batoyereye kuko bo bari bamwe mugabo bo bari bapanze kumbijya bamapanga mu kwirukana iprona gushira ko ande iprona yari ko ari bapanze rero ibyo byose les symboles les piliers de la démocratie zirahari. Je suis d'accord avec le professeur, il y a une confusion totale entre les élections, la démocratie et les élections. Muri Afrika no mu Burundi harimo abantu muri demokrasi bumva amatora gusa burya n'imigambi yose bumva amatora gusa umuzaba amatora atageze abantu ntibahaguruka ariko nk'ubu bavuga amatora arageze bose baca bahaguruka ariko demokrasi ni ensemble de règles des lois des règlements n'ibindi bintu byinshi pour l'organisation d'une société d'un pays d'un état sur 50 à 600 ans mais burya amatora mara umunsi umwe gusa mugabo abantu niyo bazi ko ariyo manini gusumba demokrasi kubera iki agiye yakora ikibanza gituma yiba akaronka amahera akubaka zanzu professeur yamye avuga nanye mu biswara akubaka muri gasekeruye kandi avuga ko amuhemba nabi ntawe uzi byiyo Yego bahemba nabi yagize ucyo byumva rero ngo masoze mvuga nti perspective ni haje yahereje c'est encore possible kuri ya condition navuga nitwaguma dusinziriye umwese ntiyangaje donc umuntu hari uyangaje kubwiwe ku muntu muri organisation arimwo akiyangaje ati tugiye gukora ibi jeje bunabajije ikibazo nti none aho twigiye ngaha muri PARCEM muzofate mwandike mugire nk'igitabo cy'ibyo tumaze kwiga muri PARCEM muranyene kingana ubwo abantu twebwe tuza tubikoresha iki parakorano z'organisation ubwo nituza tukiga tukaca tugenda ngo nitwa mikaba bihereye aho nyene ntuzogire meshe n'ikiganiro muri organisation urimo canke mu bandi bagenzi rero perspective ya mbere nuko abantu effectivement bo kwikangura éveil de conscience hanyuma comme dufise un outil politique pour la gestion et l'organisation de la société burundaise, pour refonder la société burundaise, qui est l'accord d'Arusha jusqu'aujourd'hui, incontesté. Que c'est le député de Naïbgango Yanga, accord d'Arusha, ntiratwereka alternative yayo kuri accord d'Arusha. Tukemera ikagaruka ikaba yabilité mugabo igasuzumwa igashirwa ku bihe tugezeko nibwirizwa shingiro rihari rigasuzumwa rikaja ku bihe tugezeko kuko rijya bwirizwa rirakumira abantu rirakumira imigwi y'abantu murazi ko rijya bwirizwa urumwende panda bazokwaka ngo wewe ufate umugabo nka Saint Deputy uvuga uti ni waronka amajwi 2 kwijana utuza ubufise umudepite uco genda bari wigenga ngo utuza kufise 40 kwijana iyo logique ni yaheyi iyo logique ni yaheyi ukagenda ngo ndarisa abaende pandi zoba nabara barundi kandi iryo meme bwirizwa rivuga ko abarundi bose bate c'est pas possible quand même
c'est pas possible. Donc bijya bimwe bimwe tukabikuramwo by'inzitizi, hanyuma rero tukabanda dukomeza ishuri rya demokrasi. Navuga nti ishuri rya demokrasi sinzu bazubaka nkingo tuze kwigiramo, ni ububasha ubushobozi abanyagihugu bazogira bwo kumva iri mu gihugu, nga bya bindi byose batubwiye bakabitegera bakavyumva, atereka burya byifasha uko bakavyumva kubera ibiganiro baza baragira hagati yabo. Burya ibintu bizoca bihinduka, burya bizohinduka, burya mu Burundi ibintu bizohinduka. Haravuga ngo azogara kageza garutse ahari ku butegetsi bozo babiruti Yezu yaragarutse ntimwabimenye. Yezu yaragarutse ntimwabimenye kuko ibimukura bikanka ni gihano. Bagira ibintu byinshi bikanka burya ni gihano. Yezu yaragarutse rero kuri bo babimenye, abimenyere kandi. Hanyuma rero migambwe yisubireko, societe civile yisubireko, abamenyesha makuru bisubireko, dushira imbere igihugu, dushira imbere inyungu z'igihugu. Bucyaba cica yakivuze na professeur, iki kintu twita intérêt général, intérêt supérieur de la nation. Mu gihe cyose abantu umuntu wese ngushinze umugambwe avuga ati bo jene naronke ikibanza bizoba biheze, mugo ntabigire n'abanwanyi abandi banwanyi biwe, yaronse ikibanza gaca yicecekera kigumira ngaho hoye. Isosiyete civile uko nyene ati nirondera ico rirenze, umumenyesha makuru na nyene ati ukumva ko ari akazi gusa, tuzatukigowe kandi nabimwe mvuga byo guhinduka ari bitoshoboka tubandanije uko urakonje nzoba yaduye. Musanzwe rero iryo shuri rya demokrasi ko ngene abantu tuza turaganira mwene nk'ubu buhinga nyene bariko baragira, aha twize twebwe, aha burya turize no kumenya gucisha cyo gukoresha ibyo twize ngaha. Hanyuma habe n'ishuri yo kundi bikogwa nijya ritarashingwa rishingwe kwijya demokrasi ryo nka se ntamba ariko arigisha professor ntamba ariko arigisha nk'uko nuko akoririho hasike kurikomeza gusa ya bimwe byose yavuga tukabikura mu nzira. Kandi nyakuba professor umuzo kwihaniza abantu kandi mwigisha abanyeshuri bo kaminuza neza ko nabazotwara hirya yejo, mubigisha ko atamuntu uzabanda gatubwira ibya kera y'abakoroni. Wewe urashaka kuturaza ngo abakoroni badusemo ibya butu n'abatutsi ugatwara imyaka igihugu cikukiye haheze imyaka 60 n'ingahe n'itatu twikukiye, tumaze kuronka ba president barenga 10, tumaze kuronka amareta arenga 20 30 gira ijana ahubwo. None abo bose bagiye badutwara hehe batadukuye ko caga icumuro c'inyanduruko c'abakoroni, bagiye badutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute by'abahutu n'abatutsi byadaniranye gute kuzimangana. Rero harakwiye rero ishuri ryo kwigisha abantu abarundi gukunda ibikorwa. Burya abarundi bariko barimenyereza ingeso mbi yo kwimbura aho batarimo. Burya na president ejo bundi president general mukurikiye ariko aravuga ati erega nasanze berbe barayiprivatije. Privatisation ya berbe nuko amahera y'abanyagihugu bose ko ni yaja nebe mashirahamwe makuru makora komeye ni yaja ninde yiprivatije no de ibitoro twabuze president avuze ko asanze byarabaye privatize si pepo ngora yashizwe mu minwe y'abikora twabo nibyo bintu aba bose nabantu bahiga ivyo bajya gusa abayi privatije kandi usanga bari bamwe muri leta. Rero tutoza kwigisha abantu kujya ibyo babiri yakuye, murabyumva na mwese mwige kujya ibyo mubiri yakuye, kwiyumvira ko nta byagusa bibaho gute umuntu wese yige kujya ibyo abiri yakuye. Ubusanga abajene benshi bari kububare bari hajya kwibara riduga hambavu y'impene uzojya mahera y'impene n'inzo byo n'inyama haba bigende gute ari kurakora. Abajene babahenza ati ubuzima burashoboka buzubaho naho budakora, bakibaza ko azoguma toza mahera mu banyagihugu ndibishoboka. Abanyagihugu bonyene bundi bakigihugu nimwumva bimwe abantu bavuga bati mu gitondo turanywa ikawa amata bashira ko karenza nk'akantu
midi tukarya isamagi ku mugoroba tukarya si ibyo bijya ni umuntu umwe bariho ababijya biryoye bariho nka 5 canke 10 none mu miliyoni 12 ari nk'abantu 10 bajya neza bakumva ko bamerewe neza tuzacamo ngo arundi bose bamerewe neza cyane rero banyakubahwa ngira ndabasubiza ijambo ryanyu simpave ndenga karimbi mugabo mu guhera heza benga sentamba mu guhera heza hadasubiwemo kwigisha abantu une nouvelle conception de l'éducation abari ku butegetsi byanzanze yavuga zikigishwa abanyamigambwe bakigishwa neza abana bakigishwa apana bya bindi byo kuboroka bimwe byo kwishuri ngo waronse 20 bijya birafite akamaro kabyo kumenya bya bindi yavuga bwa bwenge kubuzima siko bivuze ubwenge buza kwigisha ubwenge bw'ubuzima une nouvelle conception de l'éducation umuntu akamenya ko ateza kwibeshaho akabana neza n'abandi bantu badasangiye ivyumviro badasangiye ubwoko badasangiye intara badasangiye ikintu nakimwe bakabana mu budasa bwabo bakuzuzanya niyi demokrasi iri kwiravugwa izoshinga imizi ikadufasha bitagenze uko bagenzi harabavuga ngo andemi karandi ngo 2040 ngo tuzoba turi un pays émergent ndangavuga ndi twogira imana tukaba tukiri nko aha tugeze byo upfuma murakoze nyakubahwa mwampaye cyane ngo ndafite imikoro yawe